Gira amahoro n'iteka abakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu twese. Axia Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Turabasanganije ubweze bakunzi beza bacu, mudahigishanya gukurikirana ibiganiro bica kuri nombonesha kure yacu iharanira kubaka iteka rya muntu. Turi kumwe rero n'umutumire kuruno munsi twifuza kuyaga ku kiringo ceranda tugiye kwinjiramo cikarema. Reka sindondogore mutumire, ndabahaye ikaze kuri nombonesha kure yacu Axia Vibes TV. Murakoze mon frère. Eko dukundira mukidondora bariko baradukurikirana kuri nombonesha kure. Murakoze, nitwa Eric Nindamutsa. Eric Nindamutsa, musanzwe muri abakristo katolika, mbega mwoba mwubatse canke muri hebe y'Imana? Yego cyane twubatse. Dufise abana batatu n'umupfasoni. Ego cyane. Ego ndasubiye kubaha ikaze. Edmo kwizera kubwa Axia Vibes TV, nije ngiye kurongora kino kiganiro. Turagarutse rero ku mutumire wacu, mbega Eric, navuze ko muri abakristo, ngo tubwira tugiye kwinjira mu gihe kidasanzwe, igihe cikarema. Mbega kuri mwebwe ikarema niki? Murakoze, kuri jewe muri karema ndayumva yuko nk'igihe Ecclesia idutegurira kitwibutsa ubwa mbere yuko turi abantu bakiri ku rugendo rwo kuri ino si, urugendo rutwibutsa yuko tubaho twiyumvira ku buzima bugana Imana, ubuzima umuntu atera intambwe atambuka yikubita ku gikiriza, aho kumbure ivyo twibutsa byinshi, umuntu akaba asenga, akabaho yinegura aho bikenewe, ahandi akenguruka ashira ingufu ku biri ngombwa mu buzima bw'ubukristo. Umuntu akabaho azi yuko kumbure tuvuge nka ya mvugo ino myaka ari munsi y'ijuru, ategerezwa kubaho arondera gushikira ahari ijuru. Murakoze cyane. Kugira ngo umuntu abeho muri ubwo Kristo, abaho nyine avuga ati mbayeho ndi munsi y'ijuru, ndiko ngana gushikira ubwami bw'ijuru, nizahe ingeso niyahe myifato yogira muri ico kiringo cikarema yomuherekeza kugira ngo agwane urugamba neza? Kumbure Ecclesia muri byinshi twigisha, hari bimwe bimwe umuntu yaheze gufatira ko mu gihe nk'iki. Bwa mbere cyo bigisha gusenga, umuntu akiyibutsa yuko byose ari Imana mu buzima bwiwe, akiyibutsa yuko kubaho ubuzima bwiwe yubaho anegura utunenge utunaturiye umuntu agenda mu buzima, ahura natwo mu buzima, akabaho kumbure yiyumvira ku bandi, akamenya yuko umubanyi cyangwa undi muntu afite ikibazo gitandukanye, hari umuntu Imana nawe ikunda akagira icyo amushigikiyemo, akabaho yisonzesha kugira ngo ubunywanyi bwiwe n'Imana bubandanye bumeze neza. Mwavuze kubaho unegura utunenge. Kumenga ivyo biragoye, niga ko umuntu yitora amakosa. Muri iyo nzira yo kwinegura utunenge, mu kwanka gose, mu kuvavanura gose n'utwo tunenge, yoca mu nzira yahe? Ndashaka mudufashe kumwe n'abakunzi ba Axia, twumva ingene mu by'ukuri twoba neza muri iki kiringo twimirije kwinjiramo cikarema. Murakoze. Mu by'ukuri inzira je ng'umuntu yocamo mbona inzira bwa mbere yo kwiyumvira, kuko mu buzima bw'ino myaka abakristo canke abandi bantu tubayeho umenga kwiyumvira cyane ku buzima, hari igihe tutabiha umwanya cane, tukaguma turi mu buzima umenga buzimvye nk'uko bivugwa, ubuzima bw'umwitwarariko, ubuzima bw'ivyo dutunga. Mugabo umuntu agiye yiyumvira ku buzima, akiyumvira ati no musi vyagenze gute, nabayeho gute, nahuye nande, nakoze iki, kumbura akaraba vyiza akabikenguruka, ibindi agaca abinegura kuri uwo munsi, gutyo gutyo ugasanga imisi 40, kumbure n'imyaka umuntu agiye abaho yimenyereza umugenzo mwiza wo kunegura ibitabaye vyiza.
mwavuze ku kijyanye no kwisonzesha, izo zose ziri mu nzira zidufasha kunywana rwose n'Imana. Kwisonzesha hari abavuga ngo biri kwinshi, biri ugutandukanye. Muri iki kiringo umuntu yo kwisonzesha gute neza, mbega yo kwisonzesha iki kugira ngo yumve ko ari mu mwanya kwisonzesha nyako kumunywanisha n'Imana? kumbure n'ibyo kwisonzesha birashobora kuba kuri byinshi, mugabo mbere bigaragara kuko ati ndimye iki nakunda cyane urukundo nkunda Imana, urukundo nkunda Eklezia, niyibutse ko muri kanshuro twahawe iminsi nereka Imana ko neza kigo ko kwisonzesha. Hariho no kwisonzesha muri ibikorwa bimwe bimwe, imvugo zimwe zimwe, kwiyumvira kutariko mu nzira ituganisha cyane kumva ko umuntu ahaye ikibanza Imana n'abantu yaremye. Murakoze cyane. Mwavuze ngo no kwiyumvira ngo kuri bene wacu ku bandi ari cyo bafashisha ugaheza ukakibafashisha. Ngomba ndabinywanisha ibyo bibiri, ndabinywanishe kugira icyo ufashije bagenzi bawe, ndabinywanishe no kwisonzesha. Hariho abisonzesha nimba bumva avuze ati reka nisonzeshe uno munsi nirirwe ntafunguye, gaca usanga ryarobeye ari kurya saa sita, araribitse aririye mu ijoro, aciye ashirako aciye arya amarobo abiri. Mu yandi majambo yaziganije kugira ngo aze gufungura ko muri ibikwiye. Akagohe wovunira abisonzesha muri ubwo buryo ko barakaye. Kumbura umuntu yavuga yuko ibyo umuntu akora bitari byo. Kumbura kwisonzesha no kuvuga ati kiniyimye ndagiye uwundi. No munsi niyima akawundi yorohewe. Kumbure bino mu mugirwa mwiza Imana yagiye yereka abantu kuva na kera, kandi no mu mugenzi w'ikirundi ko tubibona naho atari bwamenye Imana kera. Hari umugenzi wo kugira neza mugenzi wawe. Umuntu ntame mu bihinda gusa, ntiyame yujuje igitoro imodoka, hariho umubanyi amazindwi zibiri atarabonye atwara kwishuri. Aho koza ababaza ku gitoro. Icyo kintu kirakomeye rwose kuko no munsi ikena ry'igitoro usanga n'umugenzi kugira ngo he akanusu k'ibitiro ari urugamba rukomeye cyane rwose, ari urugamba rukomeye cyane. Ariko mwavuze ko ari igihe kidasanzwe cyo kunywana n'Imana, cyo kumva ko turi munsi y'ijuru, kandi tukamenya rero ko turi munsi y'ijuru byose dutegerezwa kubisabikanya n'abana b'Imana uko biba bingana kose. Ndatangarira wa mupfakazi w'i Sarepta n'akakuzukuru kiwe bari bafise irobe, bavuga bati reka dutore uduke tugende ducumbe karya karobe tufungure hanyuma duce twipfira. Murazi ko umuhanuzi amaze kuza barengeye kubona yuko ako karobe ari gato katanabakwira, bagomba bace bapfa, muga bavuga bati abaremera baragira ukwemera kuzuye nk'uko umuhanuzi yabimusavye cya mu pfakazi ati genda ubanze uncumbire uzanire hama nawe ugende mugire mwe n'umwuzukuru wawe. Yaremeye arabikorana manyura ko gatoyi, abanza aratunganiriza umuhanuzi kandi karagatsima gatoyi. Abo rero bagira bati igitoro n'ukuri kiragoye, jewe ntaco simbona aho nokura naho nozigaza, turabisangiye byose, reka dusabikanye kuko mukamazo yigena cinzira no mu bindi. Kako kagoye ngomba ndabavunira. None muvukanyi mu gusozera kino kiganiro cacu, turi mu gihe nyaco, gihe kiroranye, igihe kidasanzwe tugiye kwinjiramo nkuko mwabitubwiye, kitwibutsa byinshi. Mwotubwira ibikorwa nyamukuru umukristo yokora kugira ngo agira ati ndi munywanyi n'Imana koko, ndiko ndaba neza muri kino kiringo cikarema n'ibyaha. Murakoze. Kumbura icyambere no kwifuriza abantu ko ushirako ingufu no gusoma ijambo ry'Imana. Ibyo Eklezia byose twigisha byanditse mu gitabo cy'ijambo ry'Imana. Ndibukana Yezu aho shetani kandi ni mu kiringo cikarema tubizirikana cyane, aho Yezu amaze iminsi 40 ari mu gahinga atashashira ku munwa, shetani yamugerageza akayisindisha ijambo ry'Imana ati handitswe ngo ego cyane. Byose rero muvukanye biri muri iryo banga byo gusoma ijambo ry'Imana, umuntu kandi akaronda kuzirikana
agasaba umutima w'Imana ko azirikana ibyo asoma. Muri kigira kabiri hariho ukwirega kwama umuntu aca mu ngoro y'Imana akegera umusaserodoti agahurumbira imisa, agahurumbira amasakramentu, umuntu agasangira. Iyo umuntu asangiye arumva ko munsi ubuzima bwe butunganije neza cyane. Iyo umuntu yiretse arumva ko umenga mu mubiri ntagitangira ubuzima bwiwe. Naho uri ku kazi wiretse, wariretse ejo, ubaho umenga nta kintu na kimwe, nta muntu umufitiye ideni. Bawumva urengurutse mu mutima. Umuntu kumbura akanagira n'umwitwarariko kugenda azirikana ubuzima bwiwe, akiyumvira ku ibatisimu yiwe yamugize mu mvukanyi wa Yesu Kristo, akiyumvira ukungene muri we abaho atangarira Imana muri batisimu. Ibyo byose biramufasha kubaho neza n'ikarema no mu buzima bwa misi yose. Muvukanyi wacu Eric, tubakengurukire rwose ku kanya mwadutije. Murakoze mumfure ko mwatwiyumviriye, kandi iki kiganiro kumbura umuntu wese acyumviriza kibwira akamaro mu kubandanya yiyumvira mu kuragura Kristo ugiye ku munsi ku munsi. Ego twizere yuko ntitwasubira ku bajya karango mu gihe cyo muza kutiragira kuri nombamisha kure yacu muzotwitaba. Ego cyane. Murakoze cyane. Umutumire wacu tumukengurukire rwose, tumwifurize kubandanya akura mu kwemera, abandanya avoma byinshi aze kubidusabikaniriza. Yari mo kwizera ku bwa Action Vibes TV. Gira umugisha, gira iteka. Bye bye.